Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no bonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cane ku biriko biravugwa mu bisata vyinshi bitandukanye, ariko ino nkuru tugiye kubageza ko akaba ari inkuru iza guhuza ibisata vyinshi bigiye bitandukanye. Iraza guhuza igisata ca politike, igisata c'ubutunzi ndetse n'igisata c'ubutungane. Muti rero biraza guhura bite? Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 CNDD-FDD ifashe ubutegetsi, ishikiye ubutegetsi aho President Petero Nkurunziza ari we yegukanye ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yabayeho y'abashinga amateka ico gihe. Hari abagwizatunga bagiye barafashe CNDD-FDD ku rugamba, kuva ikiri ku rugamba bayigurira bimwe mu bikoresho vyankenerwa ku rugamba harimwo nk'intwaro, amasase ndetse n'ibindi bitandukanye. Aho kandi ntitwibagiye n'izindi nkoho zigiye zitandukanye zagiye ziragurwa n'abo bagwizatunga, bamwe bari imbere mu gihugu mu gihe abandi batari imbere mu gihugu. CNDD-FDD rero imaze gushika ubutegetsi yaragiye irabaronsa amasoko agiye atandukanye, gusa kandi bimwe mu vyaje gutumwa abagwizatunga batabandanya kuba abakiri bazima gushika kuri no munsi harimo kutumvikana n'indongozi za CNDD-FDD, harimwo n'iza politike mu rwego rw'igihugu. Bamwe bati ingendo yo guhonya abagwizatunga yatanguye kwibonekeza. Ngaha rero tugiye kugaruka ku mabanga ahambaye cyane avuga ku mfu za bamwe mu bagwizatunga bagiye barapfa ngaha mu gihugu c'u Burundi bishwe n'abategetsi, abandi bagatumwa k'abakozi biperereza kugira ngo babice hambavu yo gupapugwa bimwe mu vyo bahora abatunga. Umugwizatunga wa mbere dutanguriye ko ni Evariste Nyandwi batazira amatwi. Uyu yari umugwizatunga azwi cyane mu Rutana. Yatanguye ari umudandaza muto cyane, aratera imbere agera ku rwego rwa bamwe bita abamiliyarderi. Yari yaraguranye amamiliyoni menshi abadandaza bo mu Rutana namwe mu bategetsi bava muri iyo ntara. Iyo hageze iminsi mikuru ya CNDD-FDD, uyu niwe yatanga imiduga yunguruza abanywanya kongera kandi agaterera ayatari make mu bikorwa vy'umugambwe. Kuneza ibikorwa vyiwe yari yarinjiye muri CNDD-FDD. Mu mpera y'umwaka wa 2016 Matwi yabwira bagenzi ko yimirije kwimuka kubera uruganda Fomi rwari hafi gutangura gukora. Yaruvuga nk'uruganda sangiye n'umugwizatunga batazira ziranotse. Ntiyarazi imigambi yaba ndimwo. Bandimwo akaba ari abategetsi bo hejuru bumvise societe ikomeye bavuga ko bategerezwa kuronkamwe imitahe naho batotanga amafaranga urufaranga na rumwe. Kwigenekerezo rero ya 28 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2016 Matwi yagorobereje hamwe na Ziranotse be n'umushikiranganje Emmanuel Niyonkuru mu Rutana. Ku mugoroba ukurikiye barasubiye barahura uko nyene ari batatu, ntawuzi ivyo bariko barapfundika. Ku mugoroba w'igenekerezo ya 30 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2016 Evariste Nyandwi batazira amatwi yaranyurujwe na bamwe mu bacungera umukuru w'igihugu bafatanije n'abakozi biperereza mu Rutana. Kuva ubwo ntarigera asubira kuboneka. Umugwizatunga akomeye abaragiye. Bugiye ku mugoroba nyene umushikiranganje Emmanuel Niyonkuru nawe abaragandagwe nkuko navyo tuzobigaruka ko ku munsi w'ejo. Ivyo byose ntivyatohojwe. Hagakurikiraho Oscar Ntasano. Uyu nawe yari umugwizatunga azwi cyane ava mu ntara ya Makamba. Habi Makamba, habi Bujumbura. Oscar Ntasano yahakorera ibintu vyinshi. Yarafise amasosiyete abirakomeye y'ubudandaji. Yarafise kandi hoteli Bujumbura hafi y'ikiyaga Tanganyika, ihoteli yitwa Nonara Beach Hotel. Oscar Ntasano ntaca atakoreye umugambwe CNDD-FDD. Yari umugenza akomeye cyane wa Reverien Ndikuriyo, kandi nawe yaraterera rwose ibikorwa vy'umugambwe. Kuva mu mwaka wa 2005 gushika mu mwaka wa 2010 yari umukenguza amateka wa CNDD-FDD. Kuva mu mwaka wa 2010 gushika mu mwaka wa 2015 naho yari umushinga amateka. Ivyago vya Oscar Ntasano vyazananye n'isoko yatsindiye. Oni yemeye kumukoterano na Beach Hotel kamuriha amafaranga 50 y'amadolari ku kwezi, nukuvuga ayarenga miliyoni 100 z'amarundi ku kwezi y'ico gihe. Abategetsi bo hejuru nabo bari bakeneye iryo soko. President Nkurunziza na General Bunyoni aho umwe wese yari yarondeye umugwizatunga wiwe basangira iryo soko. Oscar Ntasano we yari yizeye ko afatanije na Reverien Ndikuriyo bizogenda neza.
mu gatondo k'igenekerezo ya 20 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2017 Oscar Ntasano yaguye mu mutego w'umukozi w'iperereza ryo ku kirimba c'umukuru w'igihugu uwitwa Ramberi Batangimana amuhena ngo agomba kumukotera itongo ryari kwitanganyika. Yaragiye ntiyagarutse cyo kimwe n'abakozi biwe babiri nkuko uwundi mugwiza atunga nawe abaranyitse. Leopold Habarugira uyu nawe numwe mu bagwiza atunga yarazwi ko akora ibintu byinshi harimo kurangura imiduga. Muri kahise yari yarafashije FDD ikiri ku rugamba. Uyu kandi yarigeze kuba atunze abana ba Petero Nkurunziza, Keri na Keve. Yongera aramufashiriza umuryango mu bihe bitoroshe. Umugambwe ufashe ubutegetsi yawugabiye ikibanza bubatsemwo ingoro ku rwego rw'igihugu, ni ukuvuga hariya hubatse Permanence Nationale. Hari mu gitondo c'igenekerezo ya 12 kwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2017 Leopold Habarugira yari kumwe n'umukenyezi wiwe bariko binonora imitsi mu gutambuka. Bageze ku Mutanga Nord mu kabarabara kaduga kuri kaminuza y'umuco Université Lumière de Bujumbura niho hazi imodoka y'abakozi b'iperereza barimwo Private Werari Mitabakana na Mehanse Nibigira bacakira Leopold Habarugira baterera mu modoka bariruka. Kuvubwa nawe ntarigera asubira kuboneka. Undi mugwiza atunga nawe abaranyitse. Hazamo kandi Theodesi ahishakiye batazira Emenshuti. Emenshuti yari umukenyezi yavukiye mu Rwanda aho nyina yahungiye mu mwaka w'igihumbi 1972. Nyina yari umurundikazi yahunze ugwimo. Emenshuti ntiyigeze abona se. Intambara yo mu mwaka w'igihumbi 1994 mu Rwanda yatumye ahungira muri Zaire. Iyo muri Zaire mu mwaka w'igihumbi 1996 nawe yatumye ahungira muri Tanzania. Aho ni naho yubakiye urugo rwiwe. Buca yubaka urugo niho hari uwaje kumubwira ko se yari umunyarwanda yishwe mu ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Ico gihe nyina yari yaramaze gupfa. Yagiye atamubwiye se. Ni ukuvuga ko nyina yari umutukazi yahunze ugwimo bwo mu mwaka w'igihumbi 1972 mu Burundi, na se nawe yari umututsi yahitanywe n'ihonyabwoko mu Rwanda ryakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Inyuma y'ubugeni be n'umugabo bagiye kuba muri Benin barahava bagaruka mu gihugu c'u Burundi. Mu Burundi Emenshuti yari umugwiza atunga yakora mu bintu vyinshi harimo urudandazwa rw'ubutare. Muri urwo rudandaza hari abategetsi batamubona neza naho yari yarinjiye muri CNDD FDD. Hari abandi bamwagiriza ko ari umunyarwandakazi yo basuma urusaku. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 Emenshuti yari mu burongozi bw'amasosiyete 5. Ku igenekerezo y'umunani Ruhuhu mu mwaka w'ibihumbi 2018 ku mugoroba mu gihe yari karataha, Emenshuti n'umukozi we bahagaritswe n'abakozi b'iperereza babajana ku gicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Kuva ubwo ntarigera asubira kuboneka. Uwundi mugwiza atunga nawe abaranyitse. Hakazu yundi yitwa Joseph Hicaburundi ndetse na Juvenali Cishahayo. Joseph Hicaburundi batazira Mugamba na Juvenali Cishahayo barabagwiza atunga bakomeye mu Burundi. Ku igenekerezo ya mbere ukwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi 2019 abo bagwiza atunga babiri bagorobereje mu kirabo bita Chez Gilbert kiri ku ihuriro ry'amabarabara ya Muyinga na Ruyigi mw'irohero. Aho kandi bari kumwe n'umukozi w'ibanki nkuru y'igihugu BRB Melkisedek Ntaraka. Aho niho umugwi w'abakozi b'iperereza bambaye umwambaro w'igipolisi babasanze baca babacucagira amasase. Babagabo batatu bahasiga ubuzima. Mu masaha yakurikiye utwara iperereza mu Kinama ico gihe Pascal Ndikumana batazira Haji yanditse ubutumwa muri groupe WhatsApp ati ni mureme ntiharashe mujeri, harasha abajejwe kurasa kandi situation ni calme. Ivyerekeye ko abagwiza atunga bishwe n'iperereza ry'u Burundi nta matoza yakurikiye ndetse nta wuzi ico bahowe. Abandi bagwiza atunga nabo baba baragiye. Harundi mugwiza atunga azwi cyane kandi yamye avugwa cyane ahantu henshi yagiye hatandukanye. Uwo nawe akaba ari ntawe nari Jackson Simbananiye batazira Kirahwata. Uyu yari umuvunja irurangiranwa mu gihugu cyose cyo Burundi. Yari amaze imyaka myinshi afise ibiro vyo kuvunja amafaranga mva makungu mu gisagara ca Bujumbura. Mu gihe c'urugamba rwa CNDD FDD Kirahwata avuga ko ari we yaguze mitrailleuse ya mbere ya FDD. Nukuvuga ko yafashije rwose CNDD FDD kiri ku rugamba. No mu nyuma ntiyahagaritse kuko amatora ya CNDD FDD yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2005, umwaka w'ibihumbi 2010 ndetse na 2015 yatanzemwo amafaranga menshi yo gushigikira umugambwe. Bikavuga ko hari nayo yahaye President Nkurunziza kugira mushigikire.
Kirahwata yafatwa kandi ko yari n'umugenzi w'umuryango wa Nkurunziza ari nawe yawuvunjira. Hari ku mugoroba w'igenekerezo ya 13 Rusama umwaka w'ibihumbi 2020 mu gihe yaravuye muri sauna iri mu Irohero hafi y'ahahoze ibiro vy'ishira hamwe APRODH kwibarabara Boulevard de l'Independance. Kirahwata yafashwe n'abakozi b'iperereza bambaye impuzu z'igipolisi bamwinjiza mu modoka voiture Toyota Tiago ifise ibiyo bitabona. Uwamenyekanye uwo mugoroba mu bamunyuruje ni umukozi w'iperereza yitwa Mehance Nibigira asanzwe yaranavuzwe kandi mwinyuruzwa ry'undi mu rwizatunga Leopold Habarugira. Ikiziga ca Kirahwata catoye bukeye mu mufurege mu Nyakabiga, nawe nta matohoza y'ukuri yakozwe, uwundi mu rwizatunga nawe baba baramwatse ubuzima. Harundi mugwizatunga yitwa Christian Dizere batazira Baleze, uyu akaba ari umugwizatunga yavuka mu ntara ya Kirundo. Yahahora azwi ko yari yegereje ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Bamwe banamukeka ko kandi yakoranye n'iperereza mu kubangamira abatarashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 Baleze n'umugenzi we baratsindiye isoko rikomeye muri Regideso, isoko ryo kugura ivyuma bishaje muri Regideso ku giciro kirenga muri yaridi ni miliyoni 200. Hari ibihangange bikomeye birimo Colonel Jules Ndihokubwayo intwaza ngabo yigeze kugendaniraho President Evariste Ndayishimiye byashaka ko ari byo vyogurisha ivyo vyuma maze bikoresha inzego z'iperereza kugira bibuze Baleze na mugenzi we kugurisha ivyuma abatsindiye. Kwigenekerezo rero ya 17 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2021 mu gihe ariko asangira n'umugenzi kuri restaurant Le Carvados, Christian Dizere batazira Baleze yarahagaritswe n'umusirikare akora mu iperereza rya gisirikare afatanije n'uwacungira ubuzima bwa Colonel Jules Ndihokubwayo. Amasoko yacu akavuga ko bamujanye ku biro vy'iperereza rya gisirikare, bongera kandi baramupfungira mu gasho ka police militaire. Kuva ubwo kandi nawe ntagakurukiwe, uyundi mu rwizatunga nawe aba aragiye. Muri iki gihe kandi haravugwa iyindi ngendo mbi yagiye yibonekeza yo gufunga abagwizatunga babapfungiye ubusa. Aho hakavugwamwo nka Dr Christophe Sahabu nyene bitaro Kira Hospital, ibitaro rangiranwa mu karere ka Afrika y'ubuseruko vyari bimaze kubaka izina ridasanzwe cyane mu birabana n'igisata cyo kuvura ivy'amaso. Aha rero benshi bakavuga ko uyu nawe apfunzwe ku gikenye ndetse akaba apfunzwe kugira ngo apapugwe bitaro nyene vyinjiza amafaranga atari make cyane harimo n'amahera mva makungu nkuko bivugwa n'abantu benshi bagiye batandukanye bakurikirana ivy'idosiye irabana n'uyu umugabo. Ngivyo rero ibivugwa ku mfu z'abagwizatunga batandukanye zageze zirabangaha mu gihugu cy'u Burundi zigezwa mu ruhara n'inzego z'igihugu iziperereza ndetse n'izumutekano. Ni mu gihe biriko biravugwa ko umugwi w'imbonerakure wahawe umwambaro mushasha no mu gikorwa gishasha. Hakaba ari zimwe mu mbonerakure zitwarirwa muri komine ya Muyinga, intara ya Buhumuza, zirongowe na Shabani ni mubona ku rwego rw'intara, ziruka guhabwa umwambaro mushasha n'igikorwa gishasha cyo gucungera inzego cyane wabarongoye amazone mashasha muri iyo ntara. Amafoto yazo yagiye hanze agaragaza ko Munagano mukuru wazo ku rwego rw'iyo zone yitwa Asmani Habimana. Izo mbonerakure zose zarahawe inkoho zikoresha n'amamotorora. Ku muranga inkoho ntazo zerekana ngo zikoreshwa mu ijoro, nizo zica zigakiza, nizo zicira imanza abanyagihugu iyo hadutse akagorane nk'amatati canke kutumvikana, ngo zikaba zisa nizasubiriye ubutungane kuko nizo zifata ingingo. Abanyagihugu babandanya kugaragaza ubwoba kuri uwo mugwi w'imbonerakure kuko wica ugakiza muri ntara nkuko bitangazwa na Kingi Umurundi. Hari urupfu kandi rubabaje rw'umutama. Ese ni bande bamugandaguye? Abanyagihugu bo bakaba bariko barasaba ubutungane. Hari umutama yitwa Salvatore Baranshagirije yaba ku mutumba Mboza, komine Mugere, intara ya Bujumbura. Yarafise imyaka 61 akaba n'umuvyeyi w'abana 5. Mu kazi ka misi yose yarasanzwe yubaka amazu maso. Salvatore Nshagirije yaheruka kuronka akazi ni kiraka cyo kubaka inzu y'umunyagihugu yitwa Inosa abakuru uwo mutumba babako, aho bari bumvikanye ko azuyubaka akayiheza ivyo benshi bita gupatana.
ku munsi wa gatatu hari kwigenekerezo ya gatandatu uku kwezi k'umunani mwaka wa 2025 uwo mutama yaratonze ku kazi ko kubaka nkuko vyahora ajanye n'umuhungu wiwe. Ku mugoroba bahejeje umwe mwene kumuha akazi yaciye ababwira ko batotaha ahubwo agira abagurira agacupa. Niho rero baje mu bunywero buraho nyene, ubunywero bwo wita Bondeni umuvyeyi avyara umwe yamuha akazi. Barihereje urukanywa, ariko umuhungu wiwe aca asaba se wiwe ko yotaha kuraba abana kuko asanzwe yubatse kandi bwari ko buriterera. Niho rero wa muhungu yataha aca basigaho. Mu nyuma bararindiriye ko wa mutama ataha mu rugo barabura. Bukiye ku munsi wa kane igenekerezo y'indwi ukwezi k'umunani uyu mwaka mu gatondo ka kare niho baca bumva abantu batabaza ko babonye ikiziga ca wa mutama. Abantu bahashitse basanze ikiziga ca Salvatore kijyanye mu nzira hafi ya hamwe yari kanywera ya nzoga. Nkuko amasoko yacu avyemeza, ico kiziga cari gifise ibikomere mu izosi n'amaraso menshi yuzuye mu kanwa. Abanyagihugu baratabaje Nyamirama bizirahashika zirabona ko umutama yapfuye agandaguwe. Kiziga caciwe gitwagwa mu buruhukiro bw'ivuriro ryo mu Ruyaga. Gitangaje nyuma y'urwo rupfu haciye haba gacerere nta matoza yabandanije, ibituma abanyagihugu basaba ko ubutungane bwokora kugira hamenyekana ukuri kuri urwo rupfu rw'umutama Salvatore Baranshagirije. Ngayo rero amakuru aragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoshyikikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari kugira ngo nabo baje bara mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigazwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu bisata vyose bitandukanye. Ni Umuhuza TV rero Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.